mirije igikorwa gihambaye cyane. Icyo gikorwa gihambaye cyane ni rusansuma y'abenegihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi. Iyo rusansuma izoba iya mbere kuva Burundi bubaho. Twahora tugira rusansuma y'abenegihugu, mugari twari bwashire ku buraro ngo dushireko n'uburimyi n'ubworozi. Icyo Murundi wese ahamagarirwa niki? Icyo uba mu Burundi wese ahamagarirwa niki? Nuko abazoza batugana tubakira neza, tukabishura neza ku bibazo byose batubajije, atana kimwe duhishije. Icitonderwa, iyo rusansuma izotangura ku itariki 16 z'uku kwezi k'umunani, ihere ku itariki 8 z'ukwezi kw'icenda. Mugabe ivyo bazotubaza muri iyo rusansuma, bazotubaza ivyabaye mw'ijoro ryo kuwa 15 rishira wa 16. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Hagiye gutunganywa rusansuma y'abarundi bose. Ivyigwa by'abazokora iyo rusansuma biza vyaratanzwe. Abazokora iyo rusansuma baza baramenyekanye. Ico gikorwa kikaba kimaze kuva mu nzira. Naho biruko abo bantu bakoze iyo formation canke abo bantu baronkejwe izo nyigisho kugira ngo bashobore kuja gukora iyo rusansuma, baridoga bavuga yuko bariko barahura n'ibibazo bidasanzwe. Ngubona ko bavuze yuko iyo rusansuma izokorwa n'abashomeri. Abo bahisemwo ngo bazokore iyo rusansuma baragiye ku masantre de formation aho baronkerejwe izo nyigisho. Ariko bari biteze gusomera bararumanga. Ngo bari bababwiye yuko bazobaha amafaranga yo kwiyunguruza, ariko ngo ayo mafaranga ntibigeze bayaronswa. Abo bariko barakurikirana izo nyigisho rero ngo ntibigeze boroherwa na gatoya, kuko wasanga bavuye kure, gusubirayo bikabagora. Hanyuma murazi neza yuko dusanzwe dufise n'ingorane z'ibitoro, ukwiyunguruza bigaca bizimba. Bamwe bagaca bashima kuja aho bashobora gukota. Amahera bakosemwo bariko bayakura he? Bariko bayakura ku mifuko yabo, kandi mukibuka yuko bari basanzwe ari abashomeri, eka ataho biyagaza. Ngo baririye barimara, ngo bamwe baragera naho babivamwo. Abandi nabo ngo bashima kuza bararyama, ngo gufungura naho bafungura rimwe gusa. Naho uburyo utari bungana, no kuvuga yuko abari bamerewe nabi gusumvya abandi bageseye. No kuvuga ngo ukwezi kose kwaraheze ataco bariko bararonswa, kandi ngo bagataha bwije. Nico gituma hari habaca bahitamwo kuryama ngaho. Ubu naho bahejeje formation barababwiye bati tuzotangura ibikorwa, tuzobaha rero ibikoresho vyo muzokoresha. Baragenda baritega barahebura. Aba mubona baryamye ngaha bamerewe nabi, inzara yabakubise, aba nabari barindiriye ivyo bikoresho. Aha rero murabona yuko inzara yari yabakubise, izuba. Muri make murabona yuko ibi bintu bidatomoye. Mu gihugu cose rero aba bantu bazogira rusansuma bariko baridoga kandi cane.
mwitegereje aya masanamu murabona yuko ibintu bitameze neza, murabona yuko abantu bari baryamye kubera inzara vy'ukuri. Aha rero umuntu aca yiyumvira ati none abantu nk'aba bagiye gukora badafise ikibafasha, badafise amahera ashobora kubafasha, barungitswe kunyene kuri tere, muzi neza n'ukuntu ukwiyunguruza kugoye kino gihe. Mbega amadone yoyo ivyo bazoba bagiye kwandika canke kurondera, ivyo bazoba bagiye kubaza bazoheza babikore neza? Ico ni kibazo. Barahejeje rero barabafekta, barabaha uburere bazokoreramo. Aba bagira rusansuma baravuga yuko ivyo bintu vyo gutanga aho bazokorera vyagiyemwo amanyanga menshi. Urashobora gusanga bakuvanye mu ikomine bakagutwara mu yindi, kandi ubwa mbere bari bavuze yuko umuntu azokorera ahasanzwe aturuka canke hafi. Rero ngo ni ibintu biriko birabagora cane gutahura. Aho baba bisunze ukuntu batazoronswa frais de mission canke amafaranga azobafasha kwiyunguruza, aho bazokwimenya. Aha baca basanga ari ibintu bigoye cane, kandi ngo hamwe hamwe bariko baraterwa n'ubwoba yuko uzoreka kubikora bazomwirukako no gufungwa agafungwa. Reka dufatire kuri eshantiyo ntoya. Dufatiye ukarorero k'intara ya Makamba, aho amakomine atatu azokoranira mu ikomine imwe. Komine Kibago na komine Kayogoro, izo zizoba ziri hamwe muri komine Makamba. Aha rero ngo hariho abazova muri komine Kibago bakaja gukorera muri komine Kayogoro. Ngo ubu kwiyunguruza uva muri komine Kibago uja muri komine Kayogoro utanga amafaranga 40,000. Bati si ivyo gusa rero, aho ushitse kuri komine Kayogoro, aho uzobugiye gukorera ushobora gusanga ari hafi y'umupaka wa Tanzania. Aho guca ufata iyindi moto ukagenda, naho nyene murumva yuko abatari hato. Ayo mafaranga yose uba uriko uragenderako azova ku mufuko iwawe. Barababwira bati mbere mugiye muzosaba indaro. Umuntu azoba yabuze indaro azoheza atelefone kumbure bashobore kumusubiriza. Mwumve rero iki gikorwa. Wewe wo kwiyumvira kuja gukora akazi, wiyumvira kuzokorera ku ndaro abantu bazoguha. Noneho ubu murazi yuko mu miryango itari mike bitifashe neza ivy'ubutunzi. None uyo muntu bazomuha indaro mu misi bazomara bariko baragira rusasuma, aho ntimwumva yuko azoba ariko aragorana. Ibintu nk'ibi ntimwumva yuko ari ukugora abazoba bariko baragira rusasuma, kukaba ari n'ukugora abanyagihugu bazoba bariko baragirirwa rusasuma. Ibintu byo gukorera ku ndaro mwumva bitomoye neza. Abenshi baratinya yuko bazohava basanga badanaje n'amatongo yabo, baratinya ko bazohava basanga bahomvye. Ibi bintu rero biraboneka yuko leta itabiteguye neza, kuko yaba yarabiteguye neza hari kuba harategekanijwe uburyo uzofasha mu gukora iyo rusansuma ikagenda neza. Kuko uwo muntu ntazoba yaraye ubusa, uwo muntu ntazoba ariko agenda n'inzara ngo azunguruke ku misozi ave kuri uyu aje kuri uriya asubire kuri uriya.
birumvikana yuko amadone azoba agiye kurondera ayo madone atazoyaronka yose kuko erega hakora mu nda. Hanyuma ibintu vyose uca usanga bibaye urudubi iyo ikintu utagiteguye neza ugikora nabi. Gushika ubu rero aba bazokora rusansuma ntibarabona neza ivyo barimo. Gusa twahavuye twumva yuko aba bari baryamye ngaha hari Ngozi, aba bari baryamye ngaha ngo barushe bararonswa ibikoresho barataha, mugabo murabona yuko bari bamerewe nabi. Leta ntaco iri kwirihutira, ni naco gituma yari gufata umwanya ukwiye ugutegura ibi bintu kugira ngo bizogende neza, kuko gwija kurisha ihera ku nama. Aba bantu rero basaba yuko leta yoraba ukuntu ibatunganiriza ikabaha uburyo bukwiye, ari ubwo kwiyunguruza canke kwifashisha mu tundi nko gufungura n'ibindi, kuko nk'uko nabivuze hakora mu nda. Mu gihe bitagenze neza, mu gihe ayo madone atagenze neza, n'ibindi ntibizogenda neza, n'amatora ntazogenda neza, vyose bizogenda nabi, hanyuma abarundi tuburiremwo vyose, twamire mu ngorane zitazohera. Mwibuke rero kugira subscribe, jeme, mufyonde no kuri kakazogera, ahasigaye reka twibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.